tubakaze mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya mitsose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze muyagezwe ko ariko aravugwa cane nga mu gihugu c'u Burundi. Ano makuru yacu araza kugaruka ku ngingo zitandukanye, ariko mu ngingo nkuru zano makuru tukaza kubabwira ku ibara rejeje kugwa Bujumbura hadutse umuriro mu nyubako ikomeye cane mu gisagara ca Bujumbura. Turaza kubigaruka ko turabe imvo zatumye uyo muriro waduka ndetse n'ivyakurikiye n'ivyo bavyononekariye muri uyo muriro wiyadukije. Hari nandi makuru atandukanye ariko aravurwa cane, hari amakuru arabana n'umutekano turubuze kubashikiriza. Hari amakuru duhejeje kumenya ko hari abandi basirikare b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abo bakaba bagiye gusubirira bagenzi babo bagiyeyo, bamwe rero ngo bakaba bariciweyo ariko abandi nabo ngo bakaba baragwaye, abagiye kuja muri Kongo ngo bakaba bagiye gusubirira abagenzi babo. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku vyatangajwe n'umunyepolitike Jeremia Minani, akaba yatangaje ko bagiye gukoresha inzira y'umuheto ngo kuko abantu bapfuye bazira kugwanya intwaro ya CNDD-FDD ngo boba bariko barazira ubusa. Jeremia Minani arabigaruka ko turaza kuvyumviriza muri ano makuru navyo twabibateguriye. Muyandi makuru ariko aragaruka ko cane turibuze kukubwira mu ntara ya Ngozi muri Kiremba hari musitanteri yagirizwa kwimbisha ubutare bidaciye mu mategeko. Ibihano yafatiwe navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Nayandi yose nakubwiye mu buryo bw'imfunyapfunyo uraza kuyakurikira mwido nido. Tutegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ano makuru yacu tuyatangurire ku nkuru mbi ivuye mu gisagara ca Bujumbura. Neza na neza i Bujumbura hari umuriro wiyadukije kuri uno mugoroba mu kibanza kidandarizwamwo amatelefone kizwi nko kuri Bata hagati mu gisagara ca Bujumbura. Uyo muriro watewe niki? Inyuma yaho hakurikiye hiki na makuru duhejeje kumenya. Menyesha makuru bacu bakorera i Bujumbura batubwira ko imodoka yijejwe kuzimya yaciye ihashika hakiri kare. Uwo muriro rero ngo ukaba wazimijwe mu maguru mashasha atavyinshi birononekara. Abakorera hafi yaho uwo muriro wadutse bikeka ko woba baturutse ku nsinga zitwara umuyaga nkuba. Iyo nkuru ikabivuye i Bujumbura, ariko abantu bamwe n'abandi bakibaza ikintu cama gituma hiyadukiza imiriro y'urutavanako mu masoko, mu nzu z'ubudandarizo, mu mabohero, ndetse bagasaba ko cyo bari kibazo c'umuyaga nkuba canke abakora ivyo vy'umuyaga nkuba bataba bitunganije neza muri Regideso bokurikirana ivyo bintu canke hakarabwa ikindi coba cinyegeje inyuma y'ivyo bintu vyama vyabaye n'umuriro waduka mu mazu agiye atandukanye. Imbere yuko dukurikirana andi makuru ariko aravurwa cane, ngera tubanze dukurikire abasirikare b'u Burundi barungitswe muri bagiye kurungikwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusubirira abagenzi babo, bamwe biciweyo abandi ngo bakaba bagwaye. Akaba rero hariko harategurwa ko harungikwayo abandi basirikare. Ni mu gihe leta y'u Burundi ndetse n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bo batangaza ko tamusirikare w'u Burundi ari ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kurikire ino nkuru. Abo basirikare bariko begeranywa Kugwa muri batayo y'ijana 11 Kangatumba irongowe na Lieutenant Colonel Mbonyeze, muri batayo y'amajana 212 irongowe na Lieutenant Colonel Nyandwi isanzwe ifise ibirindiro mu ishamba rya Rukoko, hamwe no mu ntara ya gatatu ya gisirikare mu mabrigade amajana 310 n'amajana 320 nkuko amakuru ava mu gisirikare avyemeza. Ayo makuru nyene avuga ko bagenda batora bake ku birindiro kugira ngo kwizigitigiri c'abasirikare bakenewe kuja gufasha muri izo ntambara ziriko zibera mu buseruko bwa Kongo mu ntara ya Kivu mu manuko. Amakuru ava muri bamwe mu basirikare begereye ivyo birindiro avuga ko abariko begeranywa kugira baje gusubira mu bibanza by'abakomeretse canke basize ubuzima mu ntambara zimaze amezi 2 zihuza abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure bahanganye n'imigwi y'abarundi bitwaje ibigwanisho ya Leta Tabara FNL ya Aloyizi Nzabampema bari kumwe n'imwe mu migwi y'abamayimayi. Abasirikare barenga 50 hamwe n'imbonerakure bakaba aribo bamaze gukomereka no gusiga ubuzima muri izo ntambara.
bitegekanijwe ko abo basirikare bariko baregeranywa bajabukanwa umwanya uwo ari wo wose bajanwa guhamvya abandi bamaze amezi abiri arenga. Radio Inzamba twarondeye kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi kugira agire ico ashikirije ku makuru atangwa n'abasirikare, ariko ntitwashoboye kumuronka. Mu gisirikare c'u Burundi barahakana ko atabasirikare babo bari ku butaka bwa Kongo, biciye mu itangazo riherutse gushikirizwa n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaba abahoze ku rugamba Mutabazi. Ivyo biruko mu gihe umunyapolitike Jeremy Minani wewe atangaza ko bagiye gukoresha inzira y'intambara kuko vyaranse ko leta ya CNDD-FDD ishaka amahoro ndetse ngo ishirako ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Jeremy Minani abitangaje inyuma yaho ubumwe bwa Buraya ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika bavaniyeho ibihano bari barafatiye leta y'u Burundi. Jeremy Minani ati abagwanyije intwaro ya CNDD-FDD bamwe barahasize ubuzima, tutabagwaniye rero ngukoba ari ugusuzugura ivyo bagwaniye. Jeremy Minani ati tuzokoresha inzira zose zishoboka harimo n'inzira y'ibigwanisho kugira tuvaneho iyo leta ya CNDD-FDD. Ivyo bikaba vyatangajwe n'umunyapolitike atavuga rumwe na leta aba mu buhungiro. Mu yandi makuru nkuko nabikubwiye muri Kiremba ni mu ntara ya Ngozi ni musitanteri yagirizwa kwimbisha ubutari bidaciye mu mategeko. Ibinogo binini vyitwa ibirombwe nivyo biboneka ku mutumba Rwimbogo ni muri komine Kiremba intara ya Ngozi. Ivyo binogo bikaba vyahabonetse kubera himbwa ubutare kuri uwo mutumba. Ubutare buhimbwa nubwo mu bwoko bwa casterite nkuko bivurwa na bamwe mu bakora ico gikogwa. Birabujijwe ariko birakogwa. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo ko atawusubira kwimba ubutare ku gatwe kiwe. Ico gikogwa cashinzwe mu minwe y'amakoperative ku mutumba Rwimbogo. Ibikogwa n'abantu bivugwa ko babifitaniye ubucuti bukomeye n'uwitwa Pascal Sebigo ni musitanteri wa komine Kiremba asanzwe mbere ari n'imvukira yo kuri uyo mutumba. Hari abantu batari bake bamaze gufatwa bariko bagerageza gushora ubutari hanze y'igihugu canke hagati mu gihugu cancane mu ntara ya Kayanza. Abo baca bashengezwa mu manza zikibiriraho bagahanwa. Nakubutse ko kuwa gatandatu nzero mu mwaka w'ibihumbi 2022 ku mutumba na zone Kiremba abagabo babiri baturuka mu makomine ya Kabarore intara ya Kayanza barafatanywe ibiro 7 by'ubwo butare. Mu matohoza yashizwe ahabona n'igipolisi ca komine Kiremba yerekana ko bene gufatwa basiguye ko ubwo butare babwimvye mu gice ca Nyamugari gikukira umutumba wa Rwimbogo muri komine Kiremba. Inyuma yo gupfungirwa mu gashoro k'Inyamiramabi komine Kiremba, abo bagabo babiri baciye bungururizwa gihutihuti muri komisariya y'ipolisi mu ntara ya Ngozi, baca bararekugwa atamwanya uhaciye. Bikavurwa ko musitanteri wa komine abifisemwo uruhara muri iryo rekugwa ry'abo bantu afatikanije na bamwe mu ntara nkuko amakuru adushikira abivuga. Ikibazo c'ikugwa ry'ubutare kuri uwo mutumba kiri mu vyashikirijwe kwa buramatari w'intara ya Ngozi na Jeremy Shimirimana arongoye inama ya komine Kiremba. Nikete ryo kuwa 23 mu mwaka 2021 warongoye inama ya komine Kiremba yasavye buramatari w'intara ya Ngozi gushika kuri uwo mutumba kugira ngo yibonere ibiriko birahabera yongere afate ingingo zibereye. Amaze kubona ko bimenyekanye, Pascal Sebigo arongoye komine Kiremba wewe yaciye yihutira kuzibiza ivyo binogo yongera abipfukisha ibibabi, ariko nubu biracaboneka nkuko muri buze no kubibona ngaha mu masanamu. Ayo namwe rero mu makuru yaragizweho yavugwaga cyane irya nino ndetse n'ivyatangajwe mu bimenyesha makuru bitandukanye nandi tuba twavanye mu masoko yacu. Bifuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza. Intererano yawe nayindi no gufyonda kuri subscribe twashira ko inkuru igaca egushikira mu bambere. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije. Mukanya nandi makuru turiko turabategurira ariko avurwa mu vya politike ndetse n'umutekano. Ibihe vyiza kuri mwese.